gucika intege nico cyambere cica ibintu. Je rero nabayeho nkora uvuze ibikombe ahubwo turetse ko naheza gukora filme nkaba nca nkena gusumba cyane ku buryo nzosubira kumara nk'umwaka napigitse muke tundi dufaranga zuye kuronka nkakora filme. Ico ni cyambere kuhaje kwanza. Hama icya kabiri naba bankikuje harimo no mugabo twaratanguranye 2012 twari kumwe kuri filme ya mbere twari kumwe aba bari banshikikiye baratumye nkomeza aba kabiri n'abafana no kuvuga je filme je nahoranye amahirwe nubwo abantu batabona ko ndiko ndakora muga hari hababibona bakanyandikira bakambwira amede filme yawe ni nziza kora yindi nkakora kuko byari binandimo abafana no kuraho muri mwubahwe nuno munsi niwe bariko baratuma nkomeza gukora abafana bubahwe. Rero abo bagiye batuma nkomeza kuko je ntabeshe kiretse 2015 hari kibazo novuga ko atawundi mwaka je nasivye gusohora filme kuvuga ku mwaka hasohoka filme. Uno munsi rero hoho amahirwe n'amahirwe dusohora kundwi bituma beef mu muziki barakriye beef bituma umuziki w'u Burundi uryoha kugeza umunsi turabumva abastare babaye ivyamamare kubera kandi twari tubatse mugabo kubera haje ibintu by'amabeef bituma ebana intambare ku maradiyo hehe ibintu bene ariko bahuye ni Chess bite brother ibintu bene ivyo rero natwe nibaza yuko nta gwanko mu makinye ba filme dufise ahubwo icyo dufise uje uzosanga nicaranye n'umuntu n'umustar runaka umukinyi wa filme ejo usange tuko turasangira none tuvuga ngo dufitanye gwanko ibi rero hanini gwanko riko ruzana na formalizo socio twebwe hagati yacu twimiraniye neza. Ariko ugerageje kuraba mbega bitandukaniye he n'ibiganiro tubona ku mamedia abakinyi b'amafilme nyene ubwabo bakora ariko bisanga umenga bariko baracozanya bitandukaniye. Bo icambere nico nimba bacyozanya hari gihe baba babizinanyemo bijya bintu dushobora kuvyinjirana ariko kandi ikindi naco nubwo byoshika iyi si yacu turimo sinyeranda na monde ya filme turimo sinyeranda no gutahura ahubwo nimba abo bantu bariko baterana amabuye canke baterana ivyo bitutsi canke ivyo byo gucyozanya ntibikwiye kuduhangayikisha ngo biduteshe ico twikorera reka bavuge abandi bakore ndazi abavuga bazovuga bakore muga bakora nubwo bazoruha bakahagarika gukora ibyo bakoze bizogumaho yego cyane ati amateka ntibangiranwa muga amateka yuwavuze harafudika nico gituma rero dukwiye gutandukanya abantu babiri umuntu ari karakora n'umuntu ari karavuga. Lloyd TV. Yes, one, two, everybody, and my name is Radio. This is Lloyd TV in Burundi. Yes, Mr. Radio, ndakubwira ati I'm back again. Yes, we now then agarutse hamwe ndakubwira byinshi muri entertainment, hamwe ndakuzanira aba hitmaker kuri micro ya Lloyd TV. Yes, we now rero sasa kumwene ibintu bipanze baze. We now no muvumburo.com. Sunaona tugiye kuraba abamwe mu bakinyi b'amafilme ni filme navuga yuko yakunzo cyane mvuze filme ishusho y'umuntu uca wumva umuntu tugiye kuvumbura right now. Sasa gifise amakuru barahantu mu kabare bagiye gupanga ama script ya nyene ya filme ishusho y'umuntu right now rena cameraman twaciye tuvuga ati ebana reka tu murabizi ko tutigera tugotwa kabisa turavuga ati je na cameraman rero cameraman ashatora kamera nande canora microphone duca tugira gute duca turahita sasa cameraman naona ni hapa unaona kale kabare ni hapa sasa cameraman dufanyaje unaona bro twende kidogo si aga baratwica bro cameraman uri gato DJ Oli cameraman abikora cameraman come yes kuri kamera uri kumwe na Oli King yes bakuzi wa Lloyd TV unaona cameraman unaona kabare ni yaka cameraman kuya sasa kabare ni yaka sasa rero ntituzi tuzano bicaye fresh ariko hari abantu no gare abantu ariko cameraman welcome to bakuzi ba Lloyd TV mugumane na radio kugira ngo ibintu bigende fresh unaona yes bakuzi ba Lloyd TV tuzano bicaye fresh
sasa bakuzi ba Loy TV hangaba bakuzi ba Loy TV cameraman come on faster bakuzi ba Loy TV wamaze kubabona mvuze ishusho y'umuntu sasa vipi bro ko fresh kumenga muratanga umutanga abakuzi ba Loy TV twamaze kubashikira niko nabikubwiye bariko barapanga ama script ntibari bazi kutubashikira ariko iyo umuntu ari umustar tugezwa kumuhiga ahantu abari hose mzee tugezwa kubahiga maka tubatoye Yama nakajagari nagenda kimwe bigire ubutuje sasa tuguma tubarondera na amede ishisha sasa mzee kwanza big up sana papa ibikombe aratwara amateka aratwara reka kwa mahenda mwegere msaza yakoze amateka menshi ibikombe leo menga ntibujamo leo menga ni kubera kutataka kubera ndakuzi nzigu uri umunyamanya abanyamakuru sasa amede umeze neza ni sawa sasa tubasanze nga mu kabare aje nabeshe sinzi ko muri ko murapanga script sinzi ko muri ko muramonta ngiyi machine reka batwibwiye kwanza ibyo ari muri mu biki papa kwanza bwa mbere sitwe wasanze twenyene hariho n'abandi ngaha turashobora kuhateramira uwo ari we wese arashobora kuhateramira kandi aha ni mu gace hegereye aho dutuye kimwe gusa twavuze tuti twe n'uyu muhungu Fisto turahorana bese turamuzi ariko ni karibu kwanza hano iwacu ni karibu no muri BMT ni karibu kandi no mu ishusho y'umuntu ariko nenda ndashaka kuzoyikinamwo muto je gusa nzokina nica karibu wewe uzoza umviriza nikimenya amenya na mugenzi wawe koresha umwanya yakinyemo umva nawe uzoza yeko uzoza abakuzi ba Loy TV raje muzombora mu ishusho y'umuntu tukiri ngaho nyene ni film novuga yuko iri kirakora amateka menshi ni film novuga yuko yahesheje Amede igikombe mzee kwanza gira icuvuze mane kwishyura ushimira ishusho y'umuntu nubwo itavuga ari kuyishima oya ahubwo nshimiye Imana n'ukuri yanshikanye kuri bijya bintu ngashimira n'abafana abakunzi b'ama TV yanyu abakunzi ba filime ishusho y'umuntu nibo banteye intege bituma nkomeza gukora gushikashika kuri kijya gihembo narabivuze kenshi nagerageje kenshi mu mahiganwa menshi nabukapu naragiye nguma ntsindwa ariko no munsi Imana irangirira neza no munsi kijya gihembo nanje narakozeko tukiri ngaho nyene Amede ni kiye kintu do principal ubona ati iki kintu anico cyatumye shobora gutwara higano kuko uravuga yuko mwari gihiganwa harimo abakinyi benshi kandi bafite talent bafite n'amafilm ameze neza ni kiye kintu do principal uvuga ati kabisa muri filime ishusho y'umuntu nuvuga yuko nimba iso nimba ari image nimba ari gukina bien ni kiye kintu principal uvuga ati iki kintu cyaratumye shobora gutwara higa bo ubwa mbere jewe kubera nariko ndahiganwa mu bandi naba ndiko ndiyemera mvuze yuko ngo hari ikintu kirenze mugabo baravye ama video yasohotse y'ujya munsi wa festival bagiye muri jiri barasobanuye ko son ari nziza cyane kandi nayo nyene barayimpereye prix barayimpereye na certificat ndayifise yego barampaye certificat meilleur son meilleur montage kujya kuntu habamwo umuntu ava mu wundi bige barabisiguye ego cyane kujya kuntu twagize montage naho nyere barampaye meilleur montage hampande ya meilleur film nguvuga rero ivyo byose barayifatiyeko ariko cyane cyane bakibahagarara kuri histoire ukuntu yubatse baravuze ati ni simple histoire isanzwe twatowe mugato ikora mu buryo extraordinaire rero nako kantu barakasobanuye ko ariko katumye bayitora mu yindi ubundi gutsinda n'amahirwe yego cyane ari kumwe na mugenzi we navuga yuko ni nk'intatana mzee bavuze abantu badata sasa kiganiro twakoranye narabasanganya narabavumbuye ndabasangana none sasa mzee mwe vipsa ni sawa vraiment bazava bitama uko ushaka kose bari kuvyita byose nta kibazo yego sasa mzee umaze kubona Amede amaze gutwara igikombe kubgaye nk'umuntu uvuga yuko hari byinshi mufasha nk'ivyiyumviro cyangwa se gupanga ama script navuga ko muri kumwe bega ni kiye kintu do principal kubgawe nayo wabonye kivuga ati iki kintu muri film navuga yuko cyaraduhesheje amana bo ikintu opete film rero kugira itware itsinde cyambere na mbere nuko Imana yari yabonye yuko iyo film ikwiye gutsinda kuko nibaza ko ariyo filime yari muri festival yonyene yisangize sije ni sije
kuko aha mu Burundi turakora filime nyinshi iz'urukundo izingo rero nta filime yari bwaboneke yitwa ishusho y'umuntu ivuga ijanye n'ibintu bijanye n'ijambo ry'Imana bijanye n'ibintu by'Imana rero je nibaza yuko rero kuko ni script twakuye muri nyinshi twari dufise mugabo turavuga tuti reka dukore iyinye rero je nibaza yuko ijya filime Imana rero yahisemo kugira ngo ibone gutana agashimwe yego muri uyu mwaka ni na Ahmed navuga yuko afite kwihangana mzee Ahmed iyi filime ikoze imyaka myinshi papa ariko hari abantu usanga akoze umwaka mu myaka ibiri abonye atakintu kivuye ngo avuga ati ndahebye tu Ahmed nirihe banga wakoreje kugira ngo ushobore kuvumirira navuga yuko uri mu bakinyi b'amafilime batanguye kera papa ariko ugiye kuraba ibikombe watwara ugasanga ntabyo mugabo ibikorwa bikaguma biboneka atagucika intege nirihe banga wakoresha ako kanya muhereje ko gucika intege nico cyambere cica ibintu je rero nabayeho nkora wuvuze ibikombe ahubwo turetse ko naheza gukora filme nkaba nca nkena gusumba cyane ku buryo nzosubira kumara nk'umwaka napigitse muke tundi dufaranga asubiye kuronka nkakora filme ico ni cyambere kuhaje kwanza hama icya kabiri naba bankikuje harimo no mugabo twaratanguranye 2012 twari kumwe kuri filme ya mbere twari kumwe aba bari banshikikiye baratumye nkomeza abakabiri n'abafana no kuvuga je filme je nahoranye amahirwe nubwo abantu batabona ko ndiko ndakora muga hari hababibona bakanyandikira bakambwira Amede filme yawe ni nziza kora yindi nkakora kuko byari binandimo abafana no kuraho muri mwubahwe nuno munsi niwe bariko baratuma nkomeza gukora abafana bubahwe rero abo bagiye batuma nkomeza kuko je ntabeshe kiretse 2015 hari kibazo novuga ko atawundi mwaka je nasivye gukora gusohora filme kuvuga ku mwaka hasohoka filme uno munsi rero hoho amahigwe n'amahigwe dusohora kundwi kuntu aha minsi yose ku munsi wa gatanu saa 2 hama hasohoka episode parti ya misohoka ku wa gatanu saa 2 bamwe bayitegereje filme ishusho hari icyo uvuga ati yuko utige ducika intege amafaranga yose waronka wacujana muri filme bega muri uwo mwanya ni kintu wakora cyangwa se kazi wakora kugira ngo ushobore kuronka amafaranga muri filme mu gihe wavuze yuko warasohora ariko ugasanga we nta mafaranga bikwinjiriza bega muri ico gihe uburyo wabukura yema mu myaka yaheraho naragira n'isoni yo kuvuga yuko amafaranga nkorera ariyo nshora muri filme ariko bukameme ndabivuga nemye narapagasa nje nta kazi kali gatomoye nafita naragenda nkarondera amahera kujya kuntu umuntu yiruka mu gisagara kayaronka hanyuma abagenzi banje bakanshikira tugakora filme uko biri kose tukayikora rero namaze iyo myaka yose nitanga kuburyo twabonetse twanrekura filme uno munsi rero hageze aho umuntu avuga ati sinovuga ko yo kwiruhutsa cyane ariko tuvuga tuti byibura Imana ishimwe filme turayikora tutapanitse nka kera sasa mzee imyaka umaranye na Ahmed kuko ni imyaka myinshi novuga ko imyaka irashaka kubirenga nka 10 sasa mzee yo ni kazi 11 muri kumwe ni kihe kintu Ahmed yegeze gukora ukumva umenga mu mutandukana papa kihe kintu Ahmed yoba yarigeze gukora mu iyo myaka 10 ukumva umenga mu mutandukana mukariya gukora ikintu yoba yarigeze gukora ico numva umenga twotandukana yarigeze kugomba guheba filime ico gihe vraiment nanje ngo nanyigeze mu Ahmed nagize courage ariko nagerageje kubiheba inshuro nyinshi sirimwe yarigeze kugomba kubiheba ndavuga nti muze burya umugabo asiga ikimwirukana mugabo ntashobora gusiga ikimwirukamwo rero burya ikintu ari icawe uko bigenda kose gitegeza kuba icawe rero naho gitaba kiraza ego biriko biraza rero je ico gihe twarigeze kubona ndavuga nti ubihevye vraiment numenga nanje twacha tubihagarika nyene tukakomeza bwa bugenze bwa biteni sawa bikabibo umugabo byakaza kuko nta ikintu gikomeye cyari kiduhuje mu bisanzwe muri ico gihe Ahmed yitwaye baheba filime na jewe bana yitwaye gute muri ico gihe nibaza ko twari turangije gukora filime yitwa Mbeburya ariko agahinda k'umukenyezi yaraje kwidepoza muri festival ico gihe
imbere n'abatipe twari kumwe bari babonye umenga baraza kuronka amafaranga menshi mugabo amaze gutsindwa benshi baca bacika intege mugaje ca ndamubwira nti muze dukomeze jambo yambwiye ati zana amafaranga rero kandi ico gihe twari dupigitse nta mahera arahari no kurya nyene vyari pigu tubwira bana zana amahera ye tubandanye rero kubura ko rero namubwiye ntibana ahubwo andika filime nyinshi amafaranga azoza rero kubera ko bamwe turi abantu mumane twirimo micizere rero nubu twifitiye icizere ko ejo azoba ari heza gusumba uyu munsi kubera ntiturashika turacaye ko turabandanya. Ni filime ishusho y'umuntu avuga yuko ugerageje kuraba ari filime bisa nkaho iri kirasozera ukuntu imera nk'ikirahera abega izogera ku buntu bungaye navuga yuko igeze ku gaparika 16 mbega izogera nko 30 canke 25 mirongo rero burya filime nababwira ishusho y'umuntu munayiravye ni surprise kuri surprise ubu unye aho igeze ni kuri 16 ariko nibaza ko izoguma batangaza uriko urayira umenga igiye guhera ariko ntibirahera filime ishusho y'umuntu rero izokomeza gushikaho abantu batangara ariko hazogera nyene igihe biri kwisi byose birahera hazogera igihe ihera tukabaha iyindi histoire yego cyane mbega n'izindi filime zizoza za Amede navuga ko zizoca kuri Inuwa Cinema cyangwa bimeze gute ugerageje kuraba aho filime ishusho y'umuntu yatanguriye kugira kuri YouTube ama platform cyangwa se YouTube channel siyo uno munsi turiko turayibona ko mbega n'izindi filime zizoza mu nyuma zizoboneka kuri ya YouTube cyangwa zizosubira kuri BMT oya buriya BMT niyo yacu n'uyu niyo yacu kandi niyo iri ku ibikorwa byinshi byacu Inuwa Cinema nayo ni y'undi muntu bivanye n'amasezerano dufitaniye filime ishusho y'umuntu irakomeza hajya nyene ariko twebwe turafise n'iyindi projet tuzokorera kuri BMT no kuvuga BMT bikorwa bizobandanya nta kibazo no kuri Inuwa Cinema bizobandanya ubu gusa twari tukiriko turakomeza ishusho y'umuntu ariko no kuri BMT tuzobahigira kiruvuza ariko natawe neza uvuza ati kuri Inuwa Cinema ibikorwa bizobandanya havuye ishusho y'umuntu kuri Inuwa Cinema hazogaragara izindi filime zawe nyene zica kuri ya YouTube ego cyane ego kandi si jewe jenyene uyu muntu wa umbosi wa Inuwa Cinema kuvyukuri Inuwa Cinema bazi Igiswahili aracyumva no kuzamura filime rero yaje kuzamura filime zo Burundi turacari ko turamenyereza rujya ruguga cyane urabona ko rwanyarutse kumenyera nta ego bamagenzo bagurira filime cameraman wega dutugure filime natwe papa birashoboka twari twagombye no kwereka isi n'abarundi yuko filime ikozwe neza nta kibazo irakundwa rero kuri Inuwa Cinema n'ibindi bikorwa by'abandi bizoza ariko natwebwe yego bizoca ko nta kibazo ariko natwebwe ivy'iwacu bizokomeza bihace natwe no kuri BMT dukomeze tunakorera hari amajambo mwatangaje muciye kuri page yanyu ya BMT kuri Facebook novuga yuko abenshi bataguye kwiyuvira ukundo kuntu bavuga ati mbega bo abashwanye bimeze gute aho mwanditse muvuga yuko filime ishobora guteba gatoya nkuko bari basanzwe bayibona mu masaha yo 2 z'igitondo ku munsi wa gatanu ariko hari post yabonetse yaze iminsi 4 mutangaza muvuga yuko filime ishobora guteba gatoya kwajya amasaha mahora muyirekurira ko ku buryo hari bamwe bari batanguye kwibaza ati mbega hoba habaye kuvurugana kwa boss wa wijya YouTube n'aba Amede mbega bimeze gute dushaka mutanga umuco papa oya kwanza mu boss wa Inuwa Cinema yubahwe n'umuntu w'umugwe cyane n'umugwa neza cyane n'umuntu tutoshobora gushwana uko biri kose natwe ubwacu akaranga mutima kacu nakagikirisu ntidupfa gushwana n'umuntu wari wose gutyo onye rero nta gushwana byari byabaye muri jya minsi hari miyondwi heze muri jya minsi mwarabonye yuko hari kunda kuba ikibazo cy'amatara mu gisagara rero kijya gihe twaragwanye no urabona ibyuma ntibisezerana hama tubona amasaha agiye kudutanga rero kubera abafana bacu twe batuzi nk'abizigirwa hako baza gushika ku isaha tutarababwira icyabaye bakayibura twaciye tubabwira mbere kandi murabona ko twaciye ducererwa twacerewe amasaha abiri gusa niyo twacerewe nta bindi ayindi minsi zo bimeze neza Amede hari ikintu je nkunda kwibaza ku bakinyi b'amafilme cyangwa se haba no kubaririmbyi hari gihe umuntu akora hit ugaca usanga inyuma y'iyo hit asubiye kubura
ugasanga nk'ubu par exemple urabona ko filime ishusho y'umuntu ni filime nziza, ni filime novuga yuko uwo ari we wese ategereza kuraba, yaba umumama, yaba umupapa, yaba umukecuru, yaba umwana. Ni filime ugiye kuraba kategori zose twisangamo. Mbega inyuma ya filime ishusho y'umuntu hazoboneka iyindi filime iryoshe nk'ijya? Bo twe isi rya mbere dukoze filime bavuga ko itazoronka iyicako ambere yayo hari iyindi abaravye filime yitwa inkuru y'inkuba ya Samvura ndazi bompinyuza bose baratwandikira tubwira ati nta filime muzigera muronka iryoshe nk'iki, ati mukayironka. Hariho n'umuntu ije yaje umunsi umwe arangurira aravuga ati bwa bundi ndaremeye, kuko yari yaravuze ati ukaronka filime abantu bakunda nk'iyi uzoze nkugurire. Rero n'inyuma ya filime ishusho y'umuntu turabafitiye izindi filime nyinshi ntakubesha. Jewe n'uwo mugabo ico gihe avuga ati Amede ibihe bizoza bigende neza, uwo mugabo niwe yabivuze, andika filime nyinshi. Wa muntu jewe ngaha muri iyi mashini nyene turafise script zishika 5. Iyira urabona ni yakera, ni yakeri yavuye hage yavuye he mu Butaliyano kunyene, ukuvuga iyi mashini irimwo cinema zishika 5 zanditse gushika ni isaha. Nubwo hoze uwundi muntu atari ino wa cinema hakaza twoshobora gukorera ku ma platform ashikane tukaziha filime bose. Ego ko mworoha ko ugiye filime iraruhisha, tworuha n'ubu biraturuhisha ari imwe mugabo tekinike zo gukora twe turazizi tumazemo imyaka kandi turidokimana no kubandi ukuntu bakora. Agafaranga kabonetse n'ubu ikituruhisha ntiwibaza ngo nibindi, agafaranga nikaraza neza. Agafaranga baba bosi zana inoti murabe ko bitonanira. baba bosi zana inoti murabe ko genda ziza. Okay. Okay. Sawa, aha rero tuganiriye neza. Tuca twicara twandika impapuro n'ukuri. Aha. Turabaha naho mushaka kabiri mu. Sasa Amede ugitangura filime kugira none munsi mbega nirihe tandukane cyangwa se nirihe difference ubona muri filime ndo? Filime biruzuye. Tugitangura filime muri 2012, 13 uyu muhungu yobivuga n'abagenzi banje bo banyumva bo bivuga. Twarasohora filime. Ico gihe twasohorera ku masede. Twasohora filime ukaja gutembereza ukabura uyigura bakubwira ngo twe turabigihindisha turabinyarwanda mwe abarundi nta filime yanyu. No ku mateleviziyo yacu twaragenda tukasaba bazirerekane bakatubwira ati nta filime z'uburundi twerekana kubera nta karite. Ariko no muzi tufa gusohora televiziyo umva badutelefona murazana none muzoduhiye filime. Uno muzi turasohora kuri YouTube abantu 15 15k niko bavuga baklara bayibonye 24 urumva iyo ni terambere rigeze haryoshe. Ico gihe naheza gukora filime nkacanirwa gupagasa, ariko no muzi nta mwanya nkironka wo gupagasa handi pagasa muri filime nta handi ha. Iyo ni terambere. Abatibaza ko filime yova mu mafaranga nibagerageze nibakomeze namye mbwira abantu mutreke gucana intege. Umuntu wese yumva agomba kugerageza nagerageze, birashoboka. Uno musi sindonka amahera menshi arenze, ariko mbayeho kubwa filime. Yego cyane. Ariko rero cyice nibaza kibazo mbega nirihe banga wokwibira bamwe mu bakinyi b'amafilime bavuga yuko bamwe bakizamuka cyangwa se bamwe bakiza, nakahe kabanga wobibira nk'umu legend muri filime ukavuga ati kuko hari abantu usaga ugiye kuraba amafilime bandika ugasanga umenga nta byiyumviro birashe birimo ukabona gutangura guhera ukabura filime pe. Mugurabye filime ishusho y'umuntu urabye amafilime yanyu nako na amafilime aba ameze nkaho yateguwe afise yanditse neza harimo amajambo atarayo kwiyumvira ko hari amafilime umuntu ukamenga n'amajambo ntateguye neza. Mbega abantu nkabo nakahe kantu wobibira cyangwa se nizempanuro baha kugira ngo nabo mu myaka tuzobone nabo batwara ibikombe nk'ibyo waraye utwaye papa? Bo icambere twamenye tukivugana n'uyu twebwi iwacu hari ukuntu twitandukanyije n'abagenzi bacu baje muri filime. Ubwo mbere ubanza kwiyumvira mu mutwe uje gukora iki mu bya filime. Hari abantu benshi baza gukina uravyumva no gukora imikino. Hariho n'abandi kwaje gutanga message. Rero nimba wewe waje gutanga message hari ukuvuga hariho n'abaje kuvuma. Urumva abo bantu batatu baratandukana.
hari gukina occupation nkine hari uwaje kuvuma voilà hari n'uwaje gutanga message rero twe twaje gutanga message kandi muri script yawe mu gihe uzi ko waje gutanga message urayitondera kuko benshi izi mpapuro ntazo bagira mu Burundi aragenda kuri tele tuzokinira ha ni mwipange mwariko murayaga n'umusheri wawe ni muyagerera nuko realisation usanga murabizi ariko filme muritondukana kandi ikindi naco ibanga ryuko filme iza gutuma abantu bayiraba kirazira yuko mu minota 10 ya mbere filme bariko barayiraba utaburatanga message cyane cyane ihagarara ku bintu bibiri hariho ko umuntu ajejwe kubabaza abantu uba wamwerekanye n'ikibakora intara umuntu wa wundi aza kubabarira muri filme mu minota 10 ya mbere aba yabonetse hanyuma abantu bazicara barindiriye ukuntu ikibi kizotsindwa barindiriye n'ukuntu iciza kizotsinda ikibi filme yawe bazayiraba aize mugabo uvyumvira mbere ntuza kuvyumvira kuri tele uvuze ko hari abantu batazana ama script ahubwo bakubwira ati wewe nawe hagarara hajya kinibi mwe urumva mugaca mwimenya amajambo bisikura ko ariko muri BMT mubaha impapuro erega lejo ndakwereke banza utahura ikintu kimwe nk'ikintu niyumvirire aha sice kimwe nico nzo kwiyumvira haciye iminsi nzomarana iminsi nk'ubu script je ndashobora filme ndashobora kuyandika imbere y'ukwezi mugiyo minsi nzomara mu kwezi ngaruka gusoma mba ndiko ndongeramwe utundi tujete utundi turyosha nkaca nongeramwo ariko wazanye kamera jaho mukine nivyo nyene niyo minota nta nikindi nico nzogomba kongeramwo umwanya uzoba waratujanye nikuvuga rero script yanditse irafasha kugira film igira kanovera bakuzi ba Loy TV ndibaza uravyumva nimba uri umukinyi wa filme nimba ushaka kina filme ndibaza yuko akona kagoye bakwiye kugira ngo nawe ukore utera imbere kuko novuga yuko aha mu Burundi dushaka iterambere ndazi yuko nawe urifuza yuko uwundi mukinyi wa filme uzobona nawe atwara igikombe ubundi munsi muze ndabesha se ariko rero ikintu gica kinangaza iterambere ribonetse mu kintu nuko hacaboneka ugwanko gwishi sinzi ko nawe ari kubibona novuga yuko kwanza satani arahari iyi shetani yakorodewe kuri nosi erega shetani nayo yari nziza munga kubwishari niho yabayeho rero iyo shetani niyobora kubona ibintu biteye imbere ngo ireke guteza urwanko n'inziko mugabo rero umuntu umwene gutera imbere kenshi ni watuma urwanko ruha kuko acahagarika gukora ibikorwa vyiwe akaja guhangana n'abamwana muri ico gihe acaganza urwanko ibikorwa bikaca bihagarara rero nogira ko mpanura abumva ko bari mu iterambere rya nyaryo bagabanya amajambo bagabanye kwikeka bagabanye kuraba ngo hirya no hino ngo ni bande banyanka ahubwo bakore cyane buriya ahantu hari ibikorwa n'inzankano ntizikunda kuhaba kubera baje abantu b'amashari kenshi ntacyo baba bariko barakora baba bariko biyumvira ukuntu basharika bagenzi babo mu gihe bariko barakora bose izo zankano n'ishari ntibibaho rero no muri filme nta nzankano turiko turakora mu Burundi abakunzi ba Loy TV mu kwirikana entertainment sagase seshwaro muri cyangwa se ibyo twonyegeza urwankurura hari muri filme ugiye kuraba kuvaho filme itangiye gutera imbere nga mu Burundi hatangiye kugaragara urwanko hagati y'abakinyi b'amafilme nyene hagati ubwanyu sasa muziye ku kantu kubgawe ukabona gute hagati y'abakinyi ba filme n'abafana nibaza yuko atari urwanko ko bitera nko mubivuga kubera ko igihe twakora filime twayitangura hari bake mugu umunsi hari benshi kandi ico gihe nta mukinyi wa filime yarazinanye n'uyundi mugu umunsi turazinanye twese kandi ikindi naco umunsi abantu bose bariko barakoma amashi nuko murakora neza baradutera intege rero muko gudutera intege rero nibaza yuko igikorwa kiriko kirakura iyo kiriko kirakura rero gitegereza kugira
abansi canke abantu babona yuko bogerageza akarorero igiti uragitera kikiri gito kigakura iyo gikuze kizahabwa igatangura kwama iyo camye igashurika rero umwana wese arenganye aca afata ibuye agatera rero nibaza yuko rero atari urwanko ahubwo ni ukugira ngo turyoshe ntuzanye entertainment turyoshe ibi bikino byacu koko mwebwe abanyamukuru muronka ivyo muvuga nyimba jewe nabuze ico gukora muronka ico mumvugako kugira ngo koko ibikorwa bibandanye bivugwa urumva bibandanye bivugwa kera hari abantu bakriye bita amabifu mu muziki barakriye bifu bituma umuziki w'Uburundi uryoha kugeza uyu munsi turabumva abastare babaye ivyamamare kubera twari tubazi mugabo kubera aje ibintu by'amabifu bituma ibana intambare ku maradiyo hehe ibintu bene ibyo ariko bahuye ni ISHUSHO bite brother ibintu bene ivyo rero natwe nibaza yuko nta gwanko mu makinye wa filime dufise ahubwo icyo dufise uje uzosanga nicaranye n'umuntu no mu star runaka umukinyi wa filime uje usange tuko turasangira none tuvuga ngo twe dufitanye gwanko ibi rero ahanini gwanko riko ruzana na normalizo socio twebwe hagati yacu twimiraniye neza ariko ugerageje kuraba mbega bitandukaniye he n'ibiganiro tubona ku mamedia abakinyi b'amafilime nyene ubwabo bakora ariko bisanga umenga bariko baracozanya bitandukaniye bo icambere nico nimba bacyozanya hari gihe baba babizinanyemo bijya bintu dushobora kuvyinjirana ariko kandi ikindi naco nubwo vyoshika iyi si yacu turimo sinyeranda na monde ya filime turimo sinyeranda no gutahura ahubwo nimba abo bantu bariko baraterana amabuye canke baterana ivyo bitutsi canke ivyo byo gutyozanya ntibikwiye kuduhangayikisha ngo biduteshe ico twikorera reka bavuge abandi bakore ndazi abavuga bazovuga bakore muga bakora nubwo bazoruha bakahagarika gukora ivyo bakoze bizogumaho yego cyane bavuga ati amateka ntibangiranwa muga amateka yuwavuze harafudika nico gituma rero dukwiye gutandukanya abantu babiri umuntu ari karakora n'umuntu ari karavuga yemwe umuntu ari karakora samazwa n'uri karavuga nawe ambabarire kijuju abakozi ba Light TV ndi kumwe na Medesha ndi kumwe na Fisto navuga yuko nabavandimwe basanzwe bashyira imitwame kugira ngo filime ishusho y'umuntu ize imeze fresh sasa tukini ngaho nyene hari imipira yabonetse abantu ukeneye kuyigura ze terambere papa imipira y'ishusho y'umuntu zoza twambara agapira inyuma ugiye ugati ishusho y'umuntu bon elega buriya bakubwira ko iyo Imana yishurana n'ibirarane rero muri iki gihe kuvuga ko turenze ahubwo kimwe gusa bijya bintu biriko bikorwa n'abafana no kubwiza ukuri nubwo sibo bariko barabitegura ariko nibo batuma biba kuko abafana ifise abafana jewe nubwo no kwita ku rutare sinoronka abafana nk'abo filime ishusho y'umuntu ifise rero abafana bayo nibo bariko bararekama ivyo bintu imipira yabonetse ubu ukeneye umupira aragira komande kabisa imipira kaboneka urera shaka na size ashaka mbega ushaka na wacha kugira ngo nimba usanga umuntu atahadafise nka Facebook ariko ashobora gutika ikiganiro mbega umuntu akeneye umupira ashobora kuronka gute iyo telefone ibyo canke hari hahana avuga ati achaza uwo kwenye ikiganiro wese adresse zacu barazigirika benshi kuri platform zacu za BMT Facebook YouTube hariko nimero zacu urashobora kutwandikira hanyuma akatubwira ati genda aho uri hose aha mu giti mu gihugu umupira uragushikira nta ngorane aho uri hose hagati mu gihugu ni hafi naho byo bidusaba ko bifata indege umupira wo gushikira ntaco bitwaye yego kuri kurero dushaka yaba Lacoste yaba t-shirt urayikenera yaba impuzu y'umwana yaba y'umuntu akuze nta kibazo reka kurero ushaka na size ukeneye yego kandi umupira original apana ya yindi umesa kabiri gatatu kikaba cyamaze kuba igitenge oya umupira original izumuzi original ishusho y'umuntu navuga yuko imipira yabonetse nimba ukeneye ndibaza bakubwiye kumwe nawe ushobora kuronka uri Makamba uri Muyinga uri mu Kirundo uri mu Rwanda bakubwiye yuko utegezwa gushikira nimba bisaba indege bategezwa kukuzanira Amede harakabazo je nkunda kwibaza ariko niko je nkunda kubibona
kubera iyo umuntu ateye imbere usanga aca yibagira abantu bavuga yuko bakizamuka. Hari benshi ubona ku ma social media bavuga ati je nteye imbere nzofasha abantu bakiri bato kuko nanjye ndazi yo navuye, ariko rero ikibabaje ugaca usanga bimwe bavuga bamaze gutera imbere kabisa ugasanga nta naho bihuriye, ugasanga ameze nk'ubu umuntu muto yamwipuje kugira ngo kuko hari ikintu twirengagiza kandi abantu bato bato bakuru babo nibo babateza imbere. Kuko par exemple mwebwe muri filime nimwe mufata abantu batoya mukabateza imbere, ariko rero kibabaje ugaca usanga mwe bateje imbere nimwebwe mubakumira. Biki ibintu biva ku kiba mbo je namye ndavyiyumvira, namye ndabiraba gutera imbere no kudatera imbere hari akuntu bihatandukanye. Ujya muntu yateye imbere hari ibi hatarateye imbere, ico gihe nta audience yaronka, nukuvuga nta waza kumubwira ngo mfashe, sivyo? Rero amaze gutera imbere bazira rimwe ari benshi, kandi ubushobozi afise mu iryo terambere bavuga ntibushoboye gufatira rimwe n'imiburi babiri ngo abateze imbere, sivyo? Rero bace bagomba kumwihutisha muri kwa gutera imbere, ukaca usanga rero hari n'igihe hagikarananirwa canke avanganije bya bindi ko gutera imbere ntibaze baguhende se gukira, ahubwo n'ukugogwa cyane bigasaba gupambana gose. Nuvuga ngo rero wa muntu yateye imbere atanguye gukora cyane kugira byatera imbere giwe ntirisubira inyuma. Hakaca haba rero n'abandi ama audience aronka yo kumubwira nanje nzamura, sivyo? Ivyo nivyo ndiko ndiyumvira nabonye kubera nk'akarorero je sindatera imbere ku buryo nogira abantu mfasha benshi, nambo mu iterambere ryanje nanje mfise abo mfasha barahari, sivyo? Muga rero abo bahari uca usanga ntashoboye kwakirira rimwe benshi. Muga rero umuntu rero ku iterambere ryiwe byasaba ko aronka bije ikimufasha gukora bya bindi yakora na babandi akabazamura. Muga ugiye ukuraba bateye imbere nubwo tukunda kubavu urazi ntubura na babire usanga ari karateza imbere. Rero two tubatahura kuko benshi kubera ko gutera imbere kwanza abantu mwe mu bibaza gutera imbere ni kujya kumenyekana koko, nivyo muga kumenyekana wibuke ko bizana audience nyinshi, kandi izo audience nyinshi ntubushoboye kuzakirira rimwe zose. Wakiriye zike abo utakiriye bavuga ngo yaturenga, ahubwo je umuntu yotera imbere nkavuga nti yahemutse, wa wundi acagabanya abo bahora bavugana, acagabanya abo bahora bagendana, ugasanga bose ariko asubiza inyuma. Uwo rero iterambere ryiwe riba riko rimujana habi, ariko kugerageza nibaza ko bagerageza bateye imbere bariko baragerageza kuvumisha nako kuzamura abandi bagenzi babo. Sinawe ni kubibona ivyo jewe ndavuze niko ndabibona, kuko nk'ubuvuze ngo hari umuntu ngo yateye imbere ngo aca yibagira ngo bari inyuma nabo ngo ngira ashobora kubateza imbere. None nk'uwo muntu je simbona umuntu we yarateye imbere ngo yibagira uw'inyuma, je sindabibona neza kubera ko mu bisanzwe urabizi no mu kuturema ngire tugiye turavuka turasumbasumbana, urabyumva? Rero ngo kuntu dusumbasumbana jewe nyimba nashoboye kugira ngo amahirwe yo kuja ku ngazi ya gatatu, hari abandi bakiri ku ngazi ya mbere. None bibaza uko kuno ca mfata jewe nyene ngo cingire abo bose ndabaterurire rimwe ku ngazi ya gatatu, ntibikunda. Ibyo jewe ubwanje birangora, kandi abo bantu nta nabo noshobora. None bibaza ko kwikorera imitwaro y'abantu batatu ngo bigakunda, canke wo kwikorera imizigo yo kwikorera abantu batatu. Yumvire ikiro 50 cikoreye umuntu umwe, ucibagiye kuca bigukorera ari 150, bibashanga bikugoye kugene bitwara. Rero ikintu ca mbere nibaza je nibaza yuko gutera imbere canke gufasha umuntu akiri inyuma cyane gutora umwe muri benshi ubona. Harimwe ubona yuko ti umuntu ndamufashe mu mugongo arafise umuvuduko n'ubushake, hari n'undi akenera ati jewe nkiniye gutera imbere ariko ari umunebwe canke ukasanga nta n'ubushake afise. N'umuntu uvuga uti jewe vraiment uyu muntu ndiko ndamuraba neza fatiye kumwe ndamubona mu munda mwumva mu mutwe n'ingene mbona abikeneye, uwo muntu namufasha. Muri icyo gihe uri kurazamura usiba abandi muto yarishigaye inyuma yawe, ni ukuvuga uwo rero nakora hagera ku rundi rugero uvuga uti we ndagucukije, reka rero nsubire hasi kwakira uwundi nawe, ni wa wundi nawe acatora abandi agatwara. Bega muri cyagiye naho hogira ububitura akavuga ati je ku bwanje ndafise impano ariko ndashaka ubufasha bwanyu nimba ari nko kumufasha muri filme. Mbega muri ico gihe byo genda yo nubu bahora batwitura
bahora batwitura umuntu akakuzanira nka script ndabira ukuntu bimeze tukaraba tukagutera ivyiyumviro cyangwa ugasanga aje kubwira none ko nakoze filme ngaca kuyu akaca mpemukira akayigeza hagati bite ukaca umuha tiyo y'ukuntu yo bigenza kuko ubu twebwe iyo chance dufise tumaze kumenya abantu bari seriye muri videography kuba burya n'abakameramani baraduhemukira ukasanga uramaze kumenya umuntu atagize ukuri bahora batwitura tukaganira tukabafasha ibyo dushoboye. Yes, bakuzi ba Loy TV twari kumwe na Amede twari kumwe na Fiston uvuga yuko nabantu bagaragaye muri filme ndundi batumye novuga yuko filme ndundi igira higeze kugushika uno munsi kugira naho batangiye gutwara ibikombe ni ibintu byiza ni ibintu tutokwirengagiza ni ibintu kabisa kubganje mvuga ati congrats kabisa ndibaza ejo ni heza nta gusubira inyuma ahubwo dushaka yuko imyaka yose tubona Amede atwara ikombe. Amede mu gusoza ndashaka ugira akantu giye abakunzi ba filme ndundi abari mu Burundi abari hanze y'igihugu kugira ngo citurangiza Kigali. Amajambo menshi novuga ku bakunzi ba filme y'u Burundi en general no ku bakunzi ba filme ishusho y'umuntu quand même en particulier novuga yuko ndabakunda cyane kandi no kuri Imana ibahezagire. Filme y'u Burundi bayigejeje ahantu heza kandi mugabo ariko urugamba ruracari rurerure mukomeze mudufate mu mugongo tuvuze filme nibaza ejo ni heza hazogera igihe mu mahanga bavuga bati yana u Burundi bwubahwe bwakoze agafilme keza ico nacyo kizoba kiri kiduze idarapo y'u Burundi hama nkabwira n'abanyamakuru namwebwe mwubahwe n'ukuri kandi mukomeze mushikire filme y'u Burundi n'ababoss cyane ababoss rero ababoss rekuriramwe inoti impano zirahari barabibonye impano zirahari abahanga barahari rundamwe inoti filme irashobora no kugaburira abantu igihumbi ziyaka cyangwa abakunzi ba filme ishusho y'umuntu naguma ndabwira yuko tubakunda cyane kandi tubaho kubera mwebwe burya iyo ataba umufana cyangwa ataba umukunzi wa filme ntitubaho dusubira kwisuka kandi ariyo twaje duhunga. Rero nababwiye ko tubakunda cyane kubera ko nibo ba boss bacu hanyuma ndabamenyesha ko imipira ya BMT Inua Cinema ishusho y'umuntu irahari uyifuza arashobora kuyironka nta ngorane ahari hose turashobora kuyimushikiriza hama ndanabatumirira kugira subscribe kuri Inua Cinema munayikurikirana ishusho y'umuntu ndababwira ati kwa gatanu isaha 2 ubu sinzocererwa reka ndabisaba Imana sinzocererwa kugira ngo isaha 2 kuri ya munota yazo rezero nyene muze mubonye agakengeri kababwira ati film irasohotse. mugereza imisi ego natwe turabishaka ako byose bisabwa bikorwa n'uburyo kuko turagerageza tworoshemo ingufu kugira tubwira ababoss bacu kugira bongereze nyene akantu kugira iyo minsi ishoboka turabona ko abakunzi bayo bayifuza kabisa. Baba reka ndabashimira rero merci beaucoup mwakoze kuduha time nubwo twaje tutababwiye ariko mutegeza kubyihanganira kuko novuga yuko iyo muri ko murakora tegeza kubahiga kuko natwe duje tutabahize mu batwohembwaga mu yes bakuzi ba Loy TV reka ndagushimira kurikiranya iki kiganiro ntibagire kora subscribe kuri Inua Cinema ntibagire kora subscribe kuri BMT ntibagire kugira commande y'umupira wa ishusho y'umuntu yes kuri kamera wari kumwe na Oli King umukameraman abikora fresh kuva muri Loy TV ndabwiye ati big up sana ni watuma aya masanamu aya majwi ameze neza cyane ashobora kubashikira kuri micro wari kumwe na radio Amede Fisto we love you so much to say utaha ciao ciao shusho y'umuntu peace. Loy TV.